ni igihugu cisanze mu kibanza ciyaguye kigira kabiri mu bunini dufatiye ku mugabane wa Afrika, tukagisanga mu kibanza c'11 mu bihugu bigize isi yose. Turavye bunini ni igihugu cahezagijwe amabuye y'agaciro atandukanye kandi menshi, ariko ku rundi ruhande tuhasanga intambara ihoraho nk'iy'ukuri n'ikinyoma, igihe izorangirira ntawe ukizi, ni nk'umuhero w'isi. Nyamara nguwo bwakereye nabi burinda bwira, sije ni basogokuru bayamaze kandi mvuza n'uwuhiriye. Ndabibutsa ko arije turi kumwe kuri Micro Zanja Entertainment. Ni KB Carnival ya nyamaswa yatsindiye ishyamba, umwami wacu ubundi yarya, intare itunzwe n'ijanja yacitse umutego igacura intego. Suko nubaha abandenza ahubwo nubaha buri wese, nzwi nabiyizi kumenya niko kubimenya, ndasosa kubasa inkarura. Ni Black Warrior, ni King of the Street. Reka ndabahimwiriwe cyangwa mwaramutse banyana mu musarere. Ni KB Carnival ngarutse kuri Micro Zanja Entertainment. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore, niyo mahirwe meza tumuhaye kugira ngo azogenda mu biganiro byacu mu buryo bworoshe. Ushobora kubukunda ibiganiro byacu, reka tugusabe ubisangize bagenzi bawe. Ushobora gushiraho na commentaire, ni intererano ikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora cya buri munsi. Atakubatinza, reka nkubite mbangura twinjire mu kiganiro cyacu. Ni KB Carnival muri kumwe kuri Micro Zanja Entertainment. Reka dusubire mu myaka ya kera, inyuma yo kubona ubwigenge 1960 ciswe Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho citwa Congo Brazzaville. Ariko mu 1964 Seko Mobutu yagihinduye Republique du Zaire, inyuma yo guhirikwa ku butegetsi na Laurent Desire Kabila igisubira kwitwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza no kuyisaha uyu munota unteza amatwi. Uyasivye imyaka habe namba, intambara n'umutekano muke mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ikibazo kimaze igihe kirekire kuva kera kugeza n'isaha. Ni nyuma y'ubwigenge mu 1960, inyuma y'urupfu rw'agashinyaguro wa Patrice Lumumba. Ico gihe niho Kongo yahekugwa n'abakoloni kubw'inyungu z'amahanga nka Amerika n'Uburayi, tukagira ko twihanganisha abakongomani bose na Afrika muri rusange. Inyuma yaho habayeho intambara za politike n'imvururu mu bene gihugu uhera ku ntwaro ya Joseph Desire Mobutu, ariko yakunda kuvuga ko yitwa Mobutu Sese Seko Pedro Zabanga. Numwe mu bagerageje kwiyita izina ritandukanye n'ayandi nkuko yavyivugiye. Yatanguye gutwara mu 1965 kugeza mu 1997. Mw'iyi myaka haranzwe intwaro y'igitugu, ruswa n'ubukene bigatera umwuka mubi mu bene gihugu. Intambara ya mbere y'isi muri Afrika mu 1996 kugeza mu 1997 birumvikana ko wari umwaka wose. Intambara yakuye Mobutu Sese Seko Pedro Zabanga ku butegetsi. Girikwa ry'ubutegetsi ryari rirongowe na Laurent Desire Kabila, yavuga ko aharanira igihugu cigenga, ariko amateka yiwe aravuga ko byinshi bitandukanye dushobora kuzogarukaho mu kiganiro gikurikira. Tukagenda ku yindi ntambara ya kabiri mu 1998 kugeza mu 2003 yahuje ibihugu byinshi byo muri Afrika. Iyi ntambara yiswe Africa World War yahitanye abantu bagera ku miliyoni 5. Ibi byose Kongo niyo ngena mu Rwanda, niyo nyirabayazane. Tukibaza niyihe mpamvu, kuki biba, niki kibitera? Inyuma yo mu 2005 kugeza ubu umutwe nka M23, FDLR, ADF na Red Tabara na zatwigwaneho n'iyindi ikomeje guteza umutekano muke, na cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntara ya Kivu y'epfo n'iya ruguru, n'ibice bigizwe n'amashamba menshi hamwe n'amabuye y'agaciro. Umuhari wa M23 warayitangaje inyandiko n'amafoto ko batanguye kuva mu gisagara ca Uvira nkuko bari babisezeranye. Uvira ni gisagara kigira kabiri mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo Uvira tubabwira ni umuji ukomeye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ufise ubunini bungana na kilometero kare 207. Abene gihugu bagera ku 760 hagati yaho. Ni rusasuma yakozwe mu mwaka wa 2024. Hari amavideo yagiye azunguruka ku mbuga nkoranyambaga mw'ijoro ryaheze ku munsi wa gatatu, herekanwa abasirikare bivugwa ko araba M23 bariko bava mu gisagara ca Uvira, bari bamaze indwi irenga yose bafashe. Hano tukagira n'ubutumwa bwatanzwe biciye ku rubuga rwa X wahoze kwitwa Twitter. Ni Bertrand Bishima, umukuru wa M23, akaba n'icegera c'umuhuzabikorwa w'urunani Alliance Fleuve Congo ari M23. Igikorwa cyo kuva mu gisagara ca Uvira
kiza kurangira kuno munsi wa kane itariki 18 z'ukwezi kwa12. Leta ya Kongo nta kintu kinini irashikiriza kubijanye n'ivyagaragajwe n'iyo ngingo. Kongo ikomeza kuvuga ko ahubwo ikeneye ko ingabo za leta y'u Rwanda zose zizova ku butaka bw'ico gihugu kimaze imyaka 30 mu kavuyo. Umushikiranganje ajejwe kumenyekanisha amakuru kuri leta ya Kinshasa, Patrick Muyaya, aciye ku mbuga zitandukanye ziwe asanzwe akorera ku imirimo ya buri munsi, ivyo yanditse bisaba kumviriza neza ugashishoza. Uburyo vyanditswe nico twokwita imvugo foreko. Yanditse ati ninde yobihinyuza, none bariko baja hehe, ni bangahe, basize ibiki muri iki gisagara, basize imva rusange, abasirikare biyoberanije nk'abasivile. Yabandanije agira ati twokwizera gute aya mayeri y'uru ruhande rumwe, kuno muhungu ariko arondera kurokora se wiwe, ndavuga u Rwanda. Turindiriye ko ingabo zose z'u Rwanda ziva mu bice vyacu by'igihugu. M23 nkuko yabishikirije yatanguye kuva muri Uvira ku munsi w'ejo heze ari mu masaha y'ijoro, ariko birasa nkaho yiguye inyuma gato, itashatse kuva muri ico gisagara burundu. Ariko ku uyu munsi wa kane itariki 18 havuze amasasu mu bice bitandukanye. M23 yavyutse ishaka kwifatira ibindi bice muri Baraka. Ico womenya nuko bavuye muri Uvira ariko batagiye kwicara, barekura hamwe baja gufata hanze. Ariko umuntu akibaza impamvu bavuga ko bagiye gushira mu ngiro amasezerano y'Doha muri Qatar, ariko impande y'ivyo bakarekura imiji bakaja gufata iyindi, canke ivyo bari gusamaza abo bisanzwe bihanganye nkuko Patrick Muyaya yabisobanuye. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Mwari kumwe na KB Carnival kuri Micro Zanuja Entertainment. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore azogenda abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Nk'abadabubwira nti ndabakunda, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.